Hano mwariko mutabariza umurundikazi n'amawudiyo menshi avuga ingorane afise mugabo mpisemwo kubabaza mwebwe muriko muramutabariza mutubwire ukuntu bimeze. Ku mazina nitwa Arakiza Irene. Wewe Yego jewe ndi umurundikazi nkaba mvuka mu ntara muri komine Bubanza. Hama umurundikazi twashaka gutabariza yitwa Niyonyishu Claudine, avuka Imabaye. Yego Imabaye nihe? Avuka Imabaye, ni kuvuga ko agace avukamo sindakibuka neza. Imabaye ni mu ntara ya Ngozi, ya Muyinga, ya Bururi, ya Ndibaza ko ari iya Cibitoke. nikuza turabivuga ko nyene kugira abantu babimenye baca bumva ko ari nka Bujumbura yagutse, uwo niko bavuga. Bimeze gute none vyiwe? Amakuru yiwe ni kuvuga ko uwo mukobwa agishika twarazananye duciye muri Maktaba office iri mu Burundi via recruitment company. Via recruitment company ya Vianney. Bazi kuza no muri Saudi bazi. Bazi yakwije navyo. Kora. Aside n'abakoresha. Amaze kuvuga umukobwa bisaba ko yinjira mu bitaro. Yego. Maze kwinjira mu bitaro vyaciye bisaba ko atagura ushobora kwemera akasubira muri iyo nzu kumvo y'ivyago yahuye navyo muri iyo nzu. Vyaciye bisaba canke bahise hitamo kutanyene kudasubira muri iyo nzu kubera ivyo vyago yahuye navyo? Simo kudasubira muri iyo nzu. Ego. Ariko abakoresha biwe baramwankiye. Baramubwira ngo nutahe. Aca kugira yuko yigira kandi kazi apana gusa ngo muri iyo nzu amujane ku wundi muhana. Claudine yaravyasi avuga ko ashaka kugenda kuri office. Mu nyuma arabagarana neza bacamujana kuri office, ariko office bamutwayeko ntabwo ari office yahitiyeko igihe yava mu Burundi. Bamujanye ku yindi. Bamujanye ku yindi office. Bimaze kugenda uko oya no twamara iminsi tutamuvugisha tutabona ari ku murongo, kandi ari umuntu yakunda kuba ari ku murongo cane. Tukaba yari yaramaze kutubwira ko ari mu bitaro. Niko guca tubaza mama wiwe wo mu Burundi aduhe nimero za mabuja wiwe bahora bavuganirako atararonka telefone. Yego. Mama wiwe yaciye aziduha nimero ziwe, amaze kuziduha niho guca twandikira mabuja wiwe. Maze kumwandikira mabuja wiwe ndamubaza ati Claudine ari hehe kamaze igihe atariko aravuga kandi yakunda kuba ari ku murongo. Mabuja wiwe yanyishuye ati Claudine yaragiye kuri office. Yego. Bimaze kugenda uko niho mabuja wiwe naci ndamaza kubera iki mwamutwaye kuri office ataje yahitiyeko akiva mu Burundi. Nta majambo menshi mabuja we yanyishuye, yaciye ambwira ngo ari kuri office kandi nta telefone afise. Naciye ndamubaza ati kubera ko ata telefone afise kandi ariyo yiguriye. Mabuja we yaciye anyandikira ati reka ndaguhe nimero za office hama umutelefone kuri office. Baca bampa nimero za office yahitiyeko akiva muri uwo muhana. Office nayo nayiyandikiye yarase kunyishura. Abasaba rero nk'abakuru nk'abubahwa tubasabe kugira ngo mutubarize ingorane yoba afise n'ukungene yoja kuri office bagaca bamwaka telefone kandi telefone ariyo
Yego. Ego nico twashaka mudusabire namba bamuhindurira inzu kugira ngo amagara yiwe ashikare kugenda neza kugira ngo arakore amagara yiwe nuko murakoze cane. Murakoze. Ibi nibaza ko bihura Yego. n'ibi twumvise mu ma audio, abakurikiye ikiganiro bumvise mu ma audio. Urashaka kumpa izo nimero zose ngaha nkaraba ko ziri mu zo mvise hanyuma nkabandanya kumutabariza. Ninaza kugira ico Yego. ndonka gishasha ndazakumenyesha. Hariho n'abandi benshi banyandikiye bambabarire kuko kw'iki kibazo ni benshi bandunyikiye ama audio bandunyikira n'amafoto biboneka ko nyene ari umuntu yatabaje cane canke ariko atabarizwa. Mugabo kubera ko ntashobora guca ndabishura bose nibaza ko baca babibona ko we twavuganye abandi sinida kubishura kubera ko uca usanga ari umuntu umwe ndi kumvugana n'abantu barenga 10 urumva sindabishobora uca usanga nabo twari gutabariza tubatabarije. Ego mpereza izo nimero zose ngaha ndabara mu kicinji tuzanje bakunzi mu nkurikira kwishimira uzisobanura uko nyene hanyuma muzoba mukoze sivyo? Murakoze cane. Okay. Okay murakoze reka nanje nkore ivyo nkora vyose bishoboka. Okay merci. Maze imisi nandikira iki kigo via recruitment company. Nacandikiye inshuro renga imwe mugabo ntibanyishyuye kandi nyene cyo hari igihe hora yishyuye bibaye ngombwa nyine umuntu amwandikiye mugabo ubu nimba kubera ko abantu bariko barahura n'ivyago baciye muri via recruitment company ari benshi atagishobora kubijera niko nibaza ubu mwandikiye ntakwishura muce mwumva namwe rero kuba naramwandikiye ntiyanyishura kandi ahari abantu bamiriwe nabi nk'uko ico nabamenyesha n'igiki nuko muri iyi minsi mfise abantu bashaka ku 10 ndaza kubatondeka ngerageze kubegeranya abantu basashe muri via ndababereke bose murabe ukuntu bangana murumva ko abakenewe ko uwo muntu bamufasha umuntu abafasha reka ndeke guteba rero tukigira igice ca mbere mbanze ndamutabarize ndabitanga aho bishoboka hose tumutabare nico kiri imbere ibindi bazakurikira hanyuma murakoze. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha ni promotion y'akazi Dubai rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50 ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje barakeneye abafundi 50 ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede majana 2 abafundi bagahembwa 1300 abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari amajana 350 hanyuma abayede majana 2 bagahembwa amajana 3 ku kwezi aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires hanyuma abayede barabagaburira ariko hariho naho batagabagaburira ibi kugira ngo menye vyinshi cyane kuri ibi hamagara 61 99 79 49 hitaba uwitwa Jacqueline plus 257 61 99 79 49 guteranya amajana 257 61 je nimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha amajana 358 amajana 314 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Alakiz Bradi Burundi. Shagara inchi ana yibwa wene shagara. Leshi mafikara mjwari rash. Ana yibwa shagara inchi wene shagara. Ana shofi sura haki shagara tabana mara wene shagara ya madam. Biritsa abasha abantu bari ku murongo ndabasabye imbabazi umuntu yoba avugana na Daniel Mugisha mudufashe mudutabarize Claudine baraba nzoba mukoze Claudine yarahuye n'ikibazo ahantu hari bamuhaye side baca bamujana kwa muganga bamujanye kwa muganga baramukurayo amaguje waca amagiriza ko yamwivye ngo impeta
ngo y'inzahabu. Rero ni birebire nimwumvirize muri ayo audio hama muraba ukuntu mumufasha. Jewe ndi mu kazi ndaza kuza tuvugane. Reka nimero za mabuja wiwe mbwire sakoro ndazikurungikira ubunyene ubirungike muri iyo groupe. Telefone barayimwatse iri mu gipolisi. Umva kuva kuwa kabiri ntarasaba kutuvugisha ngo tumenye ko bimeze, kandi bari bavuze ngo ngo tutarungitse amara y'indege ngo baramukubita, kandi kuwa kabiri nyene baranamukubise. Sawa wa mugenzi wa undi wawe twavuganye yampaye, twavuganye byose yambwiye basha nawe urakoze kundungikiza nimero ndazi kakazi kanyu gakaze. Twere natwe mwijoro ni washaka uransigiraho ubutumwa. Yego nanjye nzogusigiraho ubutumwa. Ejo nzokubwira uko byose byagenze kumugoroba. Yego rero muhira mama Joy nta mantuze nta marezo, urumva udashitse mabayi nta ma connection. N'ubu ndabibonye ariko ngeze mabayi, kandi urabona ko yanyandikiye 3 zo mwijoro. Shana ndababaye kweri kuba nambona wapfuye ku murongo bawaduhaye nya nimero za ofisi yiyo. Vianney yaranse kutwumviriza, Vianney turamubura. Sako damaze kuja kumuhiga kabiri amubura. Cyane bibazo n'ukuri. Ubu rero Claudine tumaze kabiri tutavugana, ntago tuzi ukameze, kuko ngo bari bamubwiye ngo nazana amahera y'indege. Arababwira ati je nta mahera y'indege mfise ni mumpigira kandi kazi. Umva rero ubu ntago tuzi ukuntu amerewe, gusa tworonka inomero za ofisi yiyo twoca tubabwira bakaja kumutora bakamuhigira akazi. Numva ofisi bamujanye mwosi ya Vianney. Hama telefone barayimwatse iri mu gipolisi. Numva rero ko bamujanye kuri ofisi atariyo byaramucanze. Byaramucanze, telefone irazimije kuva ku wanyuma indwi irahetse. Wenda ni ikintu wodufasha nuko woturondera inomero za ofisi yiyo. Nomero tuzibahaye barazikoresheje basanga si ofisi ya Vianney, ni ofisi y'uwundi muntu. Mugabo batubwira ngo bazogenjene ngo baragira ngo baraza ngo gutelefona ngo ofisi yabize kubatora. Rero mama Joy ndakusabe nyabo nuje ku murongo uduhereze inomero za ofisi yiyo mwahitiyeko, kuko Claudine yarayiyobewe. Mwaramutse mama Joy. Ni sawa? Ego nakumenye nakumvise muicwe ibya Claudine. Rabona nyene bijya byamubaye kurumva kubizi. Hajya rero byarageze igihe bavuye mu bitaro nabuja avuga ngo yamwibye impeta ku kuboko, ngo niyo ngo yabuze, ngo niyo ngo ibitaro byatoye ko yabatwaye. Claudine rero ku munsi wa nyuma uheze, urabona none munsi kari ku wa nyuma, twagize nyarkumva radutelefone ngo mabuja agira mukubite bavuye mu bitaro. Hama rero aratabaza muri ofisi nibitaba, aratabaza igipolisi gica kiraza, baca barabafatana na buja babajana mu gipolisi bambe kuri ofisi. Mugabo ofisi bamujanye ko yasanze bavuga icarabo n'intunze gane n'icongereza. Rero araburana kuri ofisi, araburana aratsinda. Aratubwira ko baburanye kabiri kose aratsinda, kugeza niho mabuja avuga ati impeta rero n'abana bo barayitwaye nagaruka ze ku kazi. Aramubwira ati ku kazi maze kuhahushirwa gatatu ntago nogaruka nibandonderera urundi rugo. Abo bantu rero kubera atari ofisi yabo nitwari twarabimenye kari ofisi yabo. Se wiwe rero acaragende Bujumbura kurondera wa mugabo Vianney hamwe mwari muri. Vianney aramubura, Vianney aramuhiga aramubura. Baca batubwira ngo nitubahenga izo nimero Claudine yakoresheje, tuca turazibaha.